Wifuza kumenya Uburundi? Wifuza kumenya kahise k'Uburundi kuva imbere y'abami gushika uyu munsi tugezeho? Wifuza kumenya intwaro zaciye mu Burundi, yaba z'abami ndetse n'iz'abakuru b'ibihugu? Kaze muri iki kiganiro, kaze dusesangure politike, kaze kuri wewe ukunda kandi wifuza no kubaka igihugu cawe. Reka turabire hamwe kahise k'Uburundi kuva kera cane gushika ubu, ibanga twashijwe, intwaro ndetse n'ukuri gutomoye. Uburundi si agahugu gato, ni igihugu gikomeye gifise amateka y'imyaka n'imyaka, yuzuye ubuhizi, amarira n'ivyizigiro. Kuva ku mamuko y'amateka y'imbere y'ubwami gushika ku ntwaro za gisirikare, kuva mu mvururu z'amoko gushika ku mwete w'abanyagihugu, reka tumenye ibitigishwa neza n'amateka ndetse na kahise vy'ukuri. Iyi niyo nkuru y'amateka y'ukuri y'Uburundi, itagira ikinyoma, ishingiye ku kuri gusa, nk'uko vyovugwa n'umurundi akunda igihugu ciwe nka jewe muri kumva. Ubwa mbere reka turabire hamwe inkomoko ya kera cane y'Uburundi imbere y'ubwami. Kera cane Uburundi bwari butuwe n'imiryango yabo bita ababantu. Nk'uko bivugwa mu migenzo, imigani n'ibitito, igihugu c'Uburundi catanguye gushingwa n'umugabo yitwa Cambarantama, akaba ari we mwami wa mbere yarongoye Uburundi, uwo bise Ntare Rushatsi. Ijambo Uburundi riva mw'ijambo Kurundi, risobanura canke risigura inyuma ya canke ku rundi ruhande, bivuga nko ku mipaka y'igihugu, imisozi, imigezi canke ibibira. Ico gihe abantu bari babayeho mu migwi nk'ibigwati. Abashingantahe nibo baca imanza bakanatatura amatati. Hari igitito co mu mico n'akaranga citwa ubuntu, gishingiye ku kubahana, gufashanya no gukundana hagati y'abantu, ndavuga abarundi. Uwoba akizi neza azokidusangize, twiyibutsa ka kera ba sogokuru batujyanye. Ubwa kabiri reka turabire hamwe ubwami bw'Uburundi kuva kuri Ntare Rushatsi gushika kuri Ntare wa gatanu Ndizeye, nukuvuga kuva ikinjana ca 15 gushika 1966. Ntare Rushatsi Cambarantama niwe afatwa kandi niwe mwami wa mbere yayoboye Uburundi. Niwe yashoboye guhuza intara zitandukanye, ashinga ubwami bufise intwaro irangurirwa hagati. Abami ndetse n'abaganwa nibo barongora igihugu, kiranga niwe yari nk'umutumwa w'Imana. Ubutegetsi bwari bwubakiye ku bacamanza bo ku mitumba, abahutu, abatutsi n'abaganwa, ariko atamoko nk'uko tuyazi ubu. Abanyamabanga ba kera, ndavuga b'ibwami, bari bafise imyitwarariko mu buzima bw'igihugu. Kagenda yari ingoma y'ubwami, yarubahwa cane, niyo yasumba izindi ngoma, niyo yaranga ubwami, ikaranga uruhara mu migigwa y'ibwami, nko kwimika umwami mushasha, nko kumenyesha ko umwami atahutse avuye mu ntambara, ndetse yananavuzwa no mu manza n'ibirori vy'ibwami. Ukuri rero ku vyahishijwe kuri ivyo, abarongozi b'abakoroni, ndavuga abakoroni baje bakaducura bufuni na buhoro, bavuze ko intwaro y'ubwami yari intwaro y'akarenganya, ikaba ishingiye ku moko. Ivyo sivyo. Aho niho bahereye bazana ivyiyumviro vyo gucanishamwo abarundi. Mbere umuntu yashobora kuva ku gikorwa c'uburimyi agaca aba umurongozi bivuye ku kwitanga n'ubushobozi. Ivyo bikaba bitandukanye n'ivyo abazungu baje baraduhenda badushiramwo. Ubwa gatatu reka turabire hamwe ubukoroni, Abadagi n'Ababirigi n'ivuka ry'amacakubiri y'amoko. 1896 Abadagi niho bashika mu Burundi. Bashitse ku ntwaro ya Mwezi Gisabo.
muri ico gihe ubwami bwari bufise ijambo, ariko vyose vyakorwa n'abakoroni, bagatuma umwami akaza kuvuga ivyo bamubwiye. 1916 niho abakoroni bataha b'Abadagi, haca hatangura gucurwa bufoni na buhoro n'abakoroni b'Ababirigi. 1925 niho Uburundi bwatwagwa mu nzira imwe n'u Rwanda, tuyobowe n'abakoroni b'Ababirigi. Ababirigi barashizeho intwaro yo kudaca hagati, ico bise administration indirecte. Ico gihe baracanishamwo abantu, barabaha ibimenyetso vy'amoko bahereye ku bimenyetso vy'umubiri n'ivy'umuntu afise. Abatutsi bahawe amabanga menshi, abahutu bagirirwa akagaye. Barabivye imbuto y'inzankano y'amoko. Abazungu batubeye abantu babi cane, bituma gushika n'uno musi igihugu kikiri mw'ivyo bibazo. Nuko Ekurire kwishije inyuma. Imbere yaho hari amatati yari ashingiye ku matongo, ubutunzi canke imiryango. Nta bintu vy'amoko abarundi bari bazi imbere y'ubukoroni. Mu 1933 hariho ibintu abazungu bazanye vyo kuzana ikarata ndangamoko, iyo twokwita carte d'identité ethnique. Ico cabaye kimwe mu bikoresho vyasenye imbibe z'ubumwe bw'igihugu hagati y'abarundi. Ubugira kane, reka turabire hamwe ukwikukira kw'itariki imwe mu Kakaro 1962 Uburundi bwararose ukwikukira. Umwami Mwambutsa wa kane arategeka, ariko hariho n'ico bita inama nshingamateka na nkenguzamateka ndetse na leta. Mu 1966 Michel Micombero yakubise kudeta ahirika ubutegetsi bw'umwami muto cane Karoli Ndizeye. Ubugira gatanu, reka turabire hamwe intwaro ya Republika z'abasirikare kuva mu 1966 gushika 1993. Ubwa mbere Michel Micombero 1966 gushika 1976. Intwaro yiwe yari intwaro ya gisirikare y'iterabwoba. Habaye ihonyabwoko ryakorewe Abahutu na cane cane bize ndetse n'abandi bose bari bitwa ko bafise amabanga mu gihugu. Hishwe abarenga 200,000. Amashure, amavuriro, ubutungane vyakuweho Abahutu. Isi yicecekera. Ndavuga umuryango mpuzamakungu warabiraho ukinumira. Ubugira kandi, reka turabire hamwe intwaro ya Jean Baptiste Bagaza. Jean Baptiste Bagaza yatwaye 1976 gushika 1987. Yaragerageje kuzana iterambere, ariko yarahuye n'ibibazo vyo guhangana n'idini rya Katolika. Yarafunze amashure igihe gito. Ubutegetsi bwiwe bwari bumeze nk'ubw'iterambere, ariko buri mu mpisho, kuko yahereza akaryo cane cane abanyabururi iyo yavuka. Reka tujere ku mukuru w'igihugu yaranzwe n'ibintu vyinshi. Ndavuga Petero Buyoya. Petero Buyoya niwe mukuru w'igihugu yemeye imigambwe myinshi, ariko nawe ku ntwaro yiwe hararanzwe ubwicanyi bwinshi. Aho ndavuga mu 1988 habaye amatati y'Intega na Marangara, aho Abahutu benshi bicwe. 1993 niho yemera gutsindwa mu matora avyishakiye. Ivyo yabikoze mu kugira ngo batege umutego Abahutu. Ivyo vyose kwari kugira ngo bashobore kwigiza kure Abahutu. Mu 1993 harabayeho kwizigira, ivyizigiro biragaruka vya demokarasi, aho Melchior Ndadaye yatowe nk'umukuru w'igihugu wa mbere
atowe n'abanyagihugu. Yaje ashaka ubumwe, ubutungane ndetse no kwiyunga hagati y'abarundi. Ariko inyuma y'amezi 3 gusa niho yicwa n'abasirikare b'abatutsi nk'uko bivugwa na bamwe bamwe bari bahari ico gihe. Amaze kwicwa, intambara y'abenegihugu ica iratangura. Habaho kwicana aho haciye havuka n'imihari myinshi, na cane cane yari igizwe n'abahutu kugira ngo biganzure intwaro y'abatutsi yabacinyiza. Nukuhe kuri ngaha kuba kwishije inyuma. Iyicwa rya Ndadaye ntiryabaye nk'isanganya, wari umugambi watunganijwe na bamwe mu basirikare bari mu ntwaro. Uko kwari gutinya demokarasi kuko ntibari gusubira kwizerwa n'abarundi bivanye n'ivyo bakoze. Ubugira ndi reka turabire hamwe intambara yo kwiyunga 1993 gushika 2005. Ico ni kiringo cabaye intambara ndetse no kutumvikana hagati ya leta ndetse n'abari bashaka kwiganzura bitwa abaroberi. Intambara y'abene gihugu, abantu barenga 300 barapfuye, abandi amamiliyoni barahunga. Abakuru b'ibihugu nka Cyprien Ntaryamira yapfanye na Habyarimana mu ndege mu 1994. Ntibantunganya ubu nawe yahuye n'ibibazo by'uko atarashigikiwe n'intwaro y'ico gihe, kuko yagiyeho asa n'usubiriye Cyprien Ntaryamira. Buyoya agaruka ku butegetsi mu 1996. Buyoya niwe yashoboye yemera gusinya amasezerano y'Arusha mu 2000. Muri ico gihe yemera abahutu n'abatutsi bose ko shobora kuja mu ntwaro, nubwo ivyiwe vyari birimo akantu kayobeye gutahura. Ubw'umunani reka turabire hamwe CNDD-FDD n'intwaro shasha, ndavuga kuva mu 2005. Petero Nkurunziza yatowe mu 2005 n'inama nshingamateka ngo abe umukuru w'igihugu. Azana amahoro mu gihugu, igihugu kiratekana. Ariko budakeye kabiri mu 2015 abantu batari bake, akagwi katari gato kigiye hamwe kiyamiriza ikiringo ciwe ca gatatu. Ibi vyateye intureka ndetse abantu barahunga igihugu. Petero Nkurunziza yapfuye itariki 8 ukwezi kwa gatandatu 2020, batubwiye yuko yishwe n'ingwara y'umutima. Ubu tuvugana igihugu cacu kiri mu minwe ya nyakubahwa umukuru w'igihugu ciza Evariste Ndayishimiye. Nkuko namwe mubibona, amateka yo guhendwa no kutigishwa neza vyatumye ugwaruka rutamenya ukuri. Nta guhana ivyaha vyabayeho, nk'abakoze amahano yo kwica abene gihugu ataco bazira uko bavutse. Ni bikimwe mu biko biratera impungenge igihugu cacu ndetse n'ugwaruka ruriko rurakura. Ariko hari igice kitari gito c'abarundi bakunda igihugu, bakoze ndetse bihatira kurondera amahoro. Mu gusozera, Uburundi buzokubakwa neza ngo butere imbere igihe twebwe nyene abarundi tuzokwemera ukuri ndetse tukareka gucanamwo. Ukuri, amateka n'akahise bizokiza igihugu. Ntibikwiye guhishwa, ahubwo bikwiye kuja ku mugaragaro. Nimba ugwaruka ruzokwiga, rukibaza, rugashira imbere ubumwe, Uburundi buzobaho nk'igihugu gishasha c'iterambere kigendera ku butungane.